Yesu nashimwe cane, bwoko bw'Imana. Turanezerewe na kano kanya keza Imana twongeye ko kubana namwe. Iyi saha na kano kanya turashima Imana ishoboye vyose, yo ituronkeje kano kanya keza. Reka dusangire ano majambo y'Imana tubona mu butumwa bwiza uko bwanditse na Yohana, igice ca 14, duhere ku murongo wa mbere. Hari amajambo meza cane y'indemeshanyo, hari amajambo meza cane. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, nanje munyizere. Imuhira kwa Data hari amazu menshi, iyaba atariho mba ndabibabwiye. Ati muhira kwa Data hari amazu menshi, iyaba atariho mba ndabibabwiye. Kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana iwanje. Turabandanya ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Ku murongo wa 4 niwo tubwira uti kandi iyo nja murazi inzira ijayo. Toma aramubwira ati mugenzi, ntituzi iyo uja, dushobora dute kumenya inzira? Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawushika kuri Data ntamujanye. Uwo murongo wa 6 niwe uriko uratubwira ati Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawushika kuri Data ntamujanye. Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawushobora gushika kwa Data atamujanye. Iri jambo ry'uno munsi riratubwira riti ko Yesu Kristo ariwe nzira n'ukuri n'ubugingo, atawushobora gushika kwa Data atamujanye. Iyo muba mwaramenye na Data, muba mumuzi. Uhereye ubu muramuzi kandi mwamubonye. Filipo aramubwira ati mugenzi, twereke so, bizoba bihaye. Yesu aramubaza ati mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo, nturakaruha umenya ga Filipo? Ubonye jewe uba ubonye Data. None uvuga ute ngo twereke so? Ntiwizeye ko jewe ndi muri Data na Data ari muri jewe? Amajambo mbabwira sayo nigeneye, ariko Data aba muri jewe, niwe akora ibikorwa vyiwe. Nimunyizere ko ndi muri Data na Data ari muri jewe. Bibuze mupfe kwizera kubw'ibikorwa bwavyo. Nukuri ndababwire
unyizera ibikorwa jewe nkora nawe azobikora, kandi azokora ibibiruta, kuko jewe ngiye kwa Data. Kandi ico muzosaba cose mw'izina ryanje nzogikora, kugira ngo Se ashimagizwe mu Mwana. Nimwagira ico musaba mw'izina ryanje nzogikora. Amen. Ni amajambo meza cane, n'aya majambo atwereka ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu ni nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe ushobora gushika kwa Data atamujanye. Yisana kano kanya umenye ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Aho uri hose umwambaze, umuhamagare, nawe arakwitaba, akwereke ivyikinze, ivyo utari bwamenye. Ni umwami w'abami, ni umwami ashoboye vyose. Yisana kano kanya ndumva uwo mwizera, ndumva wo mugira uwa mbere mu buzima bwawe, ndumva ata bindi bintu vyokurabisha hirya nino, ariko wizere Imana ishoboye vyose. Nta yandi majambo menshi twari dufise yo kuganira atari ayo kwizera, yo kumenya yuko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Yisana kano kanya umwizere, niwe ashoboye vyose, niwe akuzigama, niwe akuzitirira, niwe akugirira neza ku munsi ku munsi, niwe akugaburira, niwe adukorera ivyiza vyose. Ni Imana itwitayeho, ni Imana itugirira neza ku munsi, ni Imana ishoboye vyose. Ndumva wonezererwa kubana n'uwo mwami w'abami. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Muri kino gitabo nyene Yohana igice ca 14 guhera ku murongo wa mbere kugera ku murongo w'14. Yohana igice c'14 guhera ku murongo wa mbere kugera ku 14, niho hariko haratubwira aya majambo. Ijambo ry'umucengeri ryatubwiye riti Yesu ni nzira n'ukuri n'ubugingo. Umurongo wa mbere watubwiye uti ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa Data hari amazu menshi, iyaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ko ngiye kubategurira ahanyu nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Kandi iyo nja murazi inzira ijayo. Toma aramubwira ati mugenzi, ntituzi iyo uja, dushobora dute kumenya inzira? Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawushika kuri Data ntamujanye. Iyo muba mwaramenye na Data muba mumuzi. Uhereye ubu muramuzi kandi mwamubonye. Filipo aramubwira ati mugenzi, twereke So, bizoba bihaye. Yesu aramubaza ati mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo, nturakaruha umenya ga Filipo? Ubonye jewe aba abonye Data. None uvuga ute ngo twereke So? Ntiwizeye ko
jewe ndi muri data na data ari muri jewe. Amajambo mbabwira sayo nigeneye, ariko data aba muri jewe, niwe akora ibikorwa vyiwe. Nimumwizere ko ndi muri data na data ari muri jewe. Bivuze mupfe kwizera kubw'ibikorwa ubwavyo. Nukuri ndababwire, unyizera ibikorwa jewe nkora nawe azobikora, kandi azokora ibibiruta, kuko jewe ngiye kwa data, kandi ico muzosaba cose mw'izina ryanje nzogikora, kugira ngo se ashimagizwe mu mwana. Nimwagira ico musaba mwizere mw'izina ryanje nzogikora. Amen. Yaraye amajambo meza twahejeje gusangira muri kano kanya keza Imana yayituronkeje. Mwebwe mwabanye nacu, Imana irushize kubahezagira, Imana irushize kubagirira neza, Imana irushize kubazigama, Imana irushize kubaha ivyo umutima wanyu ugomba. Murakoze. Imana irushirize kubazigama, kubazitirira, kubahezagira. Imana irushirize kubana nanyu muri vyose. Turashimiye mwebwe mumaze kubana nacu hano kuri YouTube, mwe mumaze gufyonda subscribe. Turabakengurukiye kuko mwahisemwo kubana nacu hano kuri YouTube. Nawe utarafyonda subscribe, n'akanya kawe ufyonde subscribe, sabone, kugira ngo urushize kubana nacu muri no myanya Imana iziraturonsa, kandi ndazi uzohezagirwa. Imana yo mw'ijuru irushize kubazigama, Imana yo mw'ijuru irushize kubahezagira, Imana yo mw'ijuru irushirize kubaha ico imitima yanyu yipfuza. Murakoze, mugire umugisha. Bigukundiye ko ukora na partage, uyikore kugira ngo ubu butumwa buze burashikira abantu benshi aho bari hose kw'isi yose nzima. Imana yo mw'ijuru ishize kubibahezagirira.